ugume imbere yayo iminsi yose. Kuja imbere y'Imana ni ukuvuga uti ndashaka kubana nawe iminsi yose, ndashaka gutangura umunsi ndi kumwe nawe, ndashaka icyo nkora cyose tube turi kumwe. Imana ishimwe. Igihe cyose ukwidodomba Imana igenda kure yawe, ariko iyo wegera Imana mu guca bugufi no gushima irushirizaho kukwegera gusumba. Kuba imbere y'umwami w'abami, sivuga umwami wa Isirayeli, sivuga umwami wa Afurika, umwami w'abami ari hejuru y'abami bose. Niwahindura ibihe, niwahindura ingoma zose, aravuga ibitahaba bikaba, ibitariho birabaho avuze. Nuza uvuge ibibazo byawe utaravuga ubunini bw'Imana, utangura ubunini bw'Imana, ubwiza bw'Imana, wibuke ibyo gukoreye muri kahise, hamwe ataco bashobora, hamwe warara hanze, hamwe bagusuzugura, wibuke yagukuye, hanyuma aho bihejeje uvuge ikibazo cyawe. N'ahandi ari ubuzima, n'ahandi ari umugisha, atari mu presence y'Imana gusa. Bwana sifiwe. Haleluya. Tuje mu jambo ry'Imana mu Maheburayo igice cya 4 murongo wa 16. Umwe mu mavese nkunda gose muri Bibiliya. Hébreux 4:15-16. Duko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Ngo twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Amen. Approchons-nous donc avec assurance. Uvuga uti egera. Inyigisho nyize mvuze ngo egera intebe y'ubuntu. Kuri YouTube irahari, iri muri audio ntiri video, ariko ni inyigisho ikomeye. Egera intebe y'ubuntu. Intebe y'ubuntu ni ukuvuga intebe yande yandiho. Imana ishimwe. Kweki kugira ngo yegere, kuko abantu benshi naturellement bari kure yayo, ariko gusanga ngo nuyegere igihe cyose uri kurasenga wawegereye intebe yandiho, nuvuga intebe y'ubuntu. Imana ishimwe. Ngo tuyegere. Ikibazo rero kubera iki tuyegera? Ndavuga ni kubera iki tuyegera? Baza mugenzi wawe kubera iki tuyegera? Ifo gutahura ko ukwiye kuyegera kandi bikenewe ko uyegera. Imana ishimwe. Haleluya. Egera intebe y'ubuntu kubera iki pastor? Dushize ubwoba. Bwa mbere avec assurance, kugira ngo turonke ikigongwe. Gushira ubwoba mu Faransa ngo avec assurance, bwa mbere udakekeranya. Amen. Ufise ukwizera ko iyo Mana wegera ifise ikikumarira. Amen. Ngo dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe. Igituma wegera Imana kugira uronke ikigongwe, canke avuze ngo afin d'obtenir miséricorde, ni ikigongwe. Tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Kubera ikironka ikigongwe, kubera ivyaha nivyo dutandukanye n'Imana. Imana ishimwe. Rero iyo wakijije ukegera mu izina rya Yesu, Imana ntisura kubona ivyo vyaha bigutandukanya nayo. Kubera umuherezi mukuru. Imana ishimwe. Hagati yawe n'Imana hari umuherezi mukuru. Ico kigongwe rero ukironka kubera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Icyambere uronka ni iki? Kigongwe cyangwa miséricorde. Iyo miséricorde ni ituma uronka ivyo udakwiriye. Ibintu byose usaba Imana ntiwari ubikwiriye. Nta namene mvuga kuko mwemeza ko mubikwiriye. Ntavyo mukwiriye. N'ubuntu mwagiriwe n'Imana. Kuko mwaronse ubuntu abakijijwe, abakiriye Yesu umwami n'umukiza, baronse ubuntu bwo ucika icyo utari uri bwa mbere, sivyo? Abantu bose ku isi si abana b'Imana, n'abantu b'Imana, n'abantu baremwe n'Imana. Ariko muri Yohana 1:12 abakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza yabahaye ubushobozi, vuga uti ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Ni munezero no kuba abana b'Imana. Ni munezero no kuba abana b'Imana. Uramutse ugenda ugiye ku ishuri y'abana, abaje gutora abana ku ishuri ngaha, sivyo? Hari abaje gutora abana ku ishuri muri crèche, maternelle, sivyo? Uragenda buguruye buza ari bwinshi gose. Haleluya. Hanyuma nubwo ari bwinshi urabukunda ntiwanka abana, ariko urondera kamwe gusa. Yagiye kuraba kuri église
icyo gihe bari bafise umwanya wa Sunday school, utwana twa mwendo 5 twose turi hamwe babugana mu gashambre kangana kanini cyane. Hama je ngenda gutora umubebe wanje, hanyuma FC 3 ans ndamurondera namaze nka 15 minutes ari ngaho, bose bari ngaho nguma ndaba kamwe ndakabura. Ndivira n'umwana bamwivye yakenze gute, abana bari ngaho bamwe baranyambira nkabanyambira mbwa nkacamandanya ndondera wa wundi nta numwe nase muri abo nakanyambira mbwa ngaca umutwe wanje ari hehe wanje narushe ngenje koza hamba karancakiye ngaha. Abantu bose Imana bakunda, ariko kuba umwana w'Imana hariho faveur ufise kuko uri umwana w'Imana. Hari umutima Imana yarabisi yose igaburira abapagani, abicanyi Imana yabagaburira, abarozi Imana yabagaburira, irabaha izuba irabaha imvura nkuko nawe iguha. Ya ndirimbo ngo dusangira ibishimbo siko yavuze, turasangira ibishimbo ngo bakibaza ngo turangana ntitungana. Hariho kuba umwana w'Imana n'umuragwa, héritier. Umwana w'Imana n'umuragwa, ni héritier. Sivyo urashobora kubana n'umuntu mu nzu ariko ntutorane we agatorana. Amen. Niteka kuba umwana w'Imana. Imana ishimwe. Okay, cyambere twaronse ni nashatse guteba gatoya kuri miséricorde cyangwa ikigongwe. Twumve ko ikigongwe bandanya none ndiruhiye ndakashakazi. Wakeneye ikigongwe. La miséricorde. Igihe cyose Imana turavye bakijijwe ibona amaraso ya Yesu. Yibuka icyo Yesu yakoze ku musaraba, ucika umwana w'Imana, irakwitaho kugira ngo ndondera abana bose ngo bakancako ndondera umwe gusa. Iriko irakurondera rero. Haleluya. Imana ishimwe. Umwana wo mwibarabara ashaka gusaba ikintu ko ashonje, urashobora kumuha dukeya ngutufise uca wikomereza. Amen. Ariko ushitse muhira ashaka kumenya ko umwana wawe yafunguye. Adafunguye uramusha modoka mutwara kwa muganga ugatanga amafaranga kubera ari umwana wawe. Uwo ngaho uramuha utunoti cyo wibandanyiriza. Imana ishimwe. Cyambere ni miséricorde. Komeza. Cyakabiri urona niki? Kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Aha rero abantu bashovuga amen. Natanga ko mutayivuza aho. Nanze ko mushovuga amen mwese. Kuko mushaka gutabarwa mu bibazo afin de trouver grâce ubuntu pour être secouru dans nos besoins. Ninda no se besoin ngaha. Tera mu micro atwigisha. Twese turafise besoin, twese nitwikwije. Nta muntu numwe ngaha yikwije, sivyo? Ari wikwije? Ariko icyubuze iyo wegera intebe y'Imana, Imana yitaho ivyubuze. Mu Gifaransa bavuga ngo kuronka ubuntu ni grâce. Kwe kavuga grâce. Grâce n'ubushobozi bw'Imana bugushoboza iyo utoshobora wonyene. Alléluia. Rero ngo pour être secouru, secours, gutabagwa mu byo dukeneye. Ari ibintu ukeneye by'impuhemu, hari ibintu ukeneye bigaragara, ariko kugira Imana igutabare igusaba ngo wegere. Nugenda kwicara ku ntebe, ugenda kwegera intebe. Ugume imbere y'intebe. Wicareho. Haleluya. Hari gihe wumva udashaka gusenga, ndibuka kera njyanga ko senga n'umubiri byanse, nashaka kwegera nkavyuka mu gitondo. Mwumva umubiri uranse, avuga ni simba hadaryama ha. Ariko ngume imbere yawe. Kuko nshaka gume imbere y'Imana, nguve yuri wa wundi. Mose gume imbere y'Imana vayo acibibatsi. Imana ishimwe. Katusomere mu ngukurikira. Nehemia, inkuru ya Nehemia ni ndende. Ariko turasoma imirongo imwe. Nehemia cya kabiri murongo wa mbere. Hari umwami hama Nehemia akazi kiwe kwari kumviriza umuvinyu w'umwami, akamuha yabanje kumviriza. So kumviza ukundi harimo uburozi niwe yanza gupfa. Yumviza kumeze neza. Yavuga ati niba baroza umwami hatanga gupfa nde? Umwami akabakize gutyo. Rero akazi kiwe kwari ukuzana umuvinyu umwami, bisigura yuko umwami nta kazi yari afise reka.
sicyo kimwe n'uno munsi perezida wafise akazi yaba ari ngaho yama imbere y'umwami. Haleluya. Umuntu aguma imbere y'umwami abatonye. Imana ishimwe. Hagiye kuyagumira imbere y'umwami hari igihe usanga afise faveur gusumba umwana w'umwami. Haleluya. Rero akazi kiyo karako muri unyene musiguza aravuga ngo Bibiliya avuga ngo umuvinyo ngutanga la vie uraryosha ubuzima sivyo? Ariko no munsi turi musezerano rishasha. Iyo wabonye umuvinyo muri Bibiliya iri kuri asigura ikintu kinezereza umubiri w'umuntu. Akamaro k'umuvinyo no kunezereza umubiri. Rero yazana umuvinyo kugira anezereze umwanya wose. Dusome umurongo wa mbere cica kabiri. Nuko mu mwaka ugira 20 umwami Aritazeruzi ari ku ngoma mu kwezi kwa Nisani. Umunsi urizina vino yari iteretse imbere y'umwami. Maze ndayabira ndayimuhereza kandi sinari bwagire umubabaro ndi imbere yiwe. Okay, Nehemiya yamazana umuvinyo niwo karandika ngaha, hanyuma agera igihe azana umuvinyo atanezerewe. Kuko misanze abantu baba abaserveur, cyo navyize muri Afrique du Sud bakora kwisha ku serveur, bawubwira ati uvuye muri cuisine winjiye uteza gusohia kumwenyura. Ibibazo vyawe busige muri cuisine. Nitukeneye kumenya ingorane zawe uteza gutwengera abakiriya imisi yose. Rero Nehemiya yaramatwengere mwami ariko ahonye yarababaye ngira ariko araforsa. Iyo umuntu akora araforsa urabibona sivyo? Yinjiye ambaye mu muvinyo ko yabamubona nagenda babire ko igihe cyose yabshiri azana umuvinyo umwami ni yara umuvinyo gusa. Yara mu maso hiwe. Niko munavyumva. Yamazana umuvinyo akabona ngena ameze mu maso ndabwiye ikintu kimwe gusereva umuntu ntaba ashaka gusiconye umuhaye. Hari umuntu gusereva ukumva no kubinywa ntuwo binywa. Ko yagenda afite umunwa shinyo. Ariko aje gutwengera pourboire utanga bijanye n'ingene gutwengeye. Abantu ba serveur je abantu nkengeye biranka numva no baha byose. Kwera gutwengera kumva biraruna bice bikugwa neza sivyo? Aza rero yafunze isura, ntiyafunze isura mugaye ko ara forsa, ariko umwami arabona ko zikibazo kandi Nehemiya ataco yavuze. Mani shimwe. Hari ibibazo udakeneye kubwira Imana. Ariko kwera uri imbere yayo. Yanyene yavuga ati hari kitagenda mwiye kugira icyo nkoze ku kibazo cyawe. Suko Imana itayibonye uri hariya. Ariko iyo uje imbere yayo yumva ko ari ikintu ikwiye gukora kuko wayizana ikintu kiyizanira umunezero. Iyo uri imbere y'Imana uyishima n'ibibazo ufise ndagera kure yuko Imana iritaye ivyo bibazo cyane gusumba uri mu cumba udasohoka. Amen. Rero Imana irabona ati hari kitagenda neza. Umurongo wa kabiri ubandanya. Mwami yamugiye gute? Nuko umwami arambaza ati mbega kubabaye wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye. Pourtant tu n'es pas malade. Kweke yavuze ngo utagwaye. Yaramuzi. Yarazi vyiwe. Yarazi ubuzima bwiwe. Iyo agwara nari kubimenya. Umugenzi wawe kwegereye iyo agwaye urabimenya. Abagenzi bawe ubona ko umenya ko bapfuye kuri statut ibanze ngo RIP s'abagenzi bawe. Yamaze amezi abiri mu bitaro agwaye ntavyo wamenye. N'umugenzi wawe asanzwe. Abagenzi batandukanye sivyo? Umugenzi asanzwe mwarabanye murazinanye ariko hari umugenzi wa hafi. Close. Mani shimwe. Umugenzi wa hafi ikibazo agize ukimenya imbere y'uko rezo sosio ikimenya. Agize ikimushikira uri mu bambere babimenya ko uri hafi yiwe. Mani shimwe. Rero nimba ushaka ko Imana yitaye ibibazo byawe guma hafi yayo. Guma imbere yayo. Titre ni uguma imbere yiwe imisi yose. Kiretse niba ari umunsi wakura mu kuvuga uti uyu munsi ndawusacrifier ibibaye bibeje m'en. Ariko nimba ari imisi yose ugume imbere yiwe. Imisi piye ntibashaka kugira imisi yose. Bashaka dimanche gusa. Na jeudi. Amasezo.
ugume imbere yayo iminsi yose. Hari ibyo uzobwira Imana, hari ibyo utazobwira Imana, kuko uri imbere yayo, iraba amaso hawe, iraba itagenda neza. Pourtant tu n'es pas malade. Imana ishimwe. Haleluya. Maze imyaka 15 ngize mariage. Amen. Igihe cyose ndi hanze y'u Burundi cyangwa ndi ndego ntaye na madamu, sinigeze ko myaka 15 hari umunsi umwe waciye ko ndi mu mahanga nituvugana. Tutavuganye hari kitagenda neza. Kera byari bigoye, sivyo? Telefone wagana ku Telegram, ku telefona, piu, ama interaheze. No munsi wiswazi ki hari WhatsApp. Ambwira abajene bagira bariko baragira fiançailles, ni murahiriwe shamwebwe. Je ngira fiançailles ne WhatsApp nyaye bwaze. Waragura carte, kena ko na tele, gashiramwo ukavuga ugura bisaha. Utaraheza kuvuga, paf! Ako no munsi bidagadura siko. Rero umugabo n'umugore batavugana hari kibazo. Hari abagabo n'umugabo n'umugore batavugana bari mu nzu imwe, bari mu cyumba kimwe ntibavugane, hari kibazo. Rero Imana ishaka kubana nawe, kubana nawe. Kuja imbere y'Imana no kuvuga uti ndashaka kubana nawe ibisi yose, ndashaka gutangura umunsi ni kubana nawe, ndashaka icyo nkora cyose tuwe turi kumwe. Imana ishimwe. Rero dusure mu nkuru ya Nehemia bavuga ngo tu n'es pourtant pas malade, ntugwaye. Ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. Ni ukiri ndavuze gute? Ivyo ntibiterwa n'ikindi atari umubabaro wo mu mutima. Umubabaro mu mutima ni gute umwami abona ko uyu mukozi wiwe asubira umubabaro mu mutima? Kubera iki? Kubera iki? Yama mubona imbere yiwe iminsi yose. Hari abantu bagiye kure y'Imana, kure cyane y'Imana. Haleluya. Ariko nagira yuko nimba ushaka ko Imana iba hafi yawe, wama imbere yayo iminsi yose. Kandi sivyo ngo nitwaye mu vinyu, sivyo? Ngo nitwaye ikinezeza Imana. Kinezeza Imana ni iki? Ikimazi. Chiki? Pana cyo mu vinyu, chiki? Cyamashimwe. Abahera 13:15. Hebrew 13:15. Wama imbere y'Imana n'ikimazi cyamashimwe, kuko aricyo gihimbara Imana. Nicyo kizana umunezero w'Imana. Imana afite umutima uri sensible, ukunda. Imana ishimwe. Imana yamishaka kwiyegereza abantu bama bayishima, bavuga ivyiza vyayo. Amen, amen. Nubwo bafite ibibazo, ariko bazi imbere y'Imana kuvuga ivyiza vy'Imana. Haleluya. Hari abantu bagenda imbere y'Imana iminsi yose, kuyicira urubanza iminsi yose. Ariko Mana urarenganya nawe nakagendeye. Yabaza yuko nezerwa ngaho. Haleluya. Aho wajye kuravuga amajambo nkayo, nturi hafi yayo, nturi imbere yayo, uri kure yayo. Yesu yabwiye Umusamariyakazi yuko igihe kirageza abatazira Imana mu muhemu n'umukuri. Haleluya. Abatazira les vrais adorateurs, adorent en esprit et en vérité. Abo rero ngo nibo Imana iri kwiragira gute? Irarondera. Nawe ikurondera rero ikuronka. Imana ishimwe. Aha rero byerekana y'ukuri yuko yatahuye umutima wa Yeremiya. Tubana yo mu 3. Ndamwishura nti mwami nyaguhora ku ngoma. Mbega nobura kwiraburanirwa igisagara c'abasogokuruza aho bahambwe carabaye amatongo kandi amarembo yacu yarahiye. Nuko umwami arambaza ati none ugomba iki? Haleluya. Yageza ngaho umwami abaza gute? Iyo umwami akubajije ngo ugomba iki, muri kwize ya mbere twavuze ngo Imana yabajije Salomo ushaka iki. Erinze kubaza ngo ushaka iki, iba yaguhaye chèque en blanc, chèque usigaye ko andika montant, iba yamaze kukwemerera. Iyo yayende kubwiye ngo ushaka iki. Haleluya. Siyo ibwiye ngo ndashaka, ivuze ngo wakoze ku mutima wanje, wanezereje iminsi yose uyu muvinyo urantemba neza, uraba umunezero n'amashimwe yawe ya minsi yose. None ko mburu wabaye mbwira icyo ushaka. Nehemia yapfuye kuvuga gusa, yari okay. Icyo ushaka, ushaka iki? Ushaka ibiti kuja kubaka igikuta? Niki ushaka? Ushaka ikete?
ubunyene secrétaire muhikete niki kintu ushaka recommandation ndayiguha ikintu cyose Nehemiya yasavye umwami yarakimuhaye. Iyi ni ishusho y'imigenderanire yacu n'Imana. Hari byinshi rwose no soma ko umwanya Imana ishimwe, ariko ndashaka twumve icyo kibazo ngo umwami ambwira ngo ushaka iki, que demande tu. Urumva yamenye ikibazo afise, yabonye ko atanezerewe, akofise ikibazo. Ubwa mbere murongo wa 3 yambwiye ikibazo cyayisho, sivyo? Yakimubwiye muri gute nonezerwa igisagara cyacu cyagize gutya, none niki ushaka ko ndagukorera? Haleluya. Ninde yifuza icyo kibazo? Kibana kibazo icyo kibazo. Azifuza yinezereza misi yose mu gitondo, uvyutse muvyukane n'Imana, uba mbere yo kusohoka uje imbere y'Imana. Naganavuga akantu gato kuvyerekeye amasengesho. Abantu benshi bavuga ngo je sinzi gusenga, sinzi kuvuga mu ndimi, sinzi kuvuga gutya, sinzi kuvuga gutya. Aga nabwikisha cyo gusenga. Gusenga no guca bugufi imbere y'Imana. Imana ishimwe. Gusenga bisigura iki? Guca bugufi imbere y'Imana. Hari abantu basenga badaciye bugufi, bafukama n'amavi ariko badafukanye umutima. Kuko babwira Imana, baza kwagiriza Imana ati uteza gukora gutya ntibishoboka, ibi nibi. Ariko abasengesho niyo uciye bugufi ukemera ubunini bw'Imana, ubuganza kw'Imana, ugahimbaza Imana. Abantu bazi ngo ushima Imana iyo byose bimeze neza. Oya, gushima Imana ntibisaba ko bimeze neza. Amen. Ukunye Ivone yatamvye atameze neza ukuguru niko ukwiye kugira imbere y'Imana. Niyo utumva ushaka gushima, uraza imbere y'Imana ugashima, biguma vyoroha. Bakubwira report mbi kwa muganga, bakubwira kuteza gupfa, bakubwira kutazoshaka kuvyara, uko bisa kose uravuga ati buna buzima nzovamwo, ariko ndashaka kuma nawe ibihe bidashira. Namananga kare ko mu vyakoze n'umwaka 4 acte 4 igihe bariko bababwira ngo ntimusure uvuga izina rya Yesu, uvuga izina rya Yesu turamwica, bagira ubwoba, baca bafatana, baraja hamwe bafatana amaboko barasenga. Amen. Imbere yo kuvuga ikibazo cyabo batangiye kubwira Imana ngo mbega si waremye isi n'ijuru, inzuzi zose waziremye, imisozi yose si wowe uvuga vyose bikaba. Baja muri adoration, bari mu kibazo gikomeye. Adoration ikutwara imbere y'Imana, guhimbaza bizana presence y'Imana. Imana ishimwe. Rero wige yuko buri munsi uje imbere y'Imana. Niko nasigurisha cyo gusenga. Gusenga ni iki? Gusenga no kuba imbere y'Imana, kuganira n'Imana. Haleluya. Guca bugufi. Ivyo ubwira Imana, nabwira ikintu kimwe, ivyo ubwira Imana wibaza ngo wavuze nabi. Hari umukozi w'Imana yigeze kumva ngo bariko ariga kuvuga vocabulary nziza, ngo mu Cyongereza ngo ciza, ngo gikora ku mutima w'Imana. Nabwiye yuko ushobora kuja imbere y'Imana ntuvuge, ukarira, Imana ikinterpreta amarira yawe. Atana kimwe wavuze. Byanse kuvuga, ukaja imbere y'Imana, gusa ukarambara hasi. Imana irumva isengesho ryawe. Yabwiye Daniel ngo imbere yuko uca bugufi mu mutima wawe, imbere yuko uza amasengesho, imbere yuko mvuga ijambo rya mbere, ugihitamo gusa wenyene gusa wavuze ngo ndagiye kwiherera, ndagiye kwiyiriza, ndagiye kwisonzesha, ukibivuga gusa, ukidesida gusa, nari namaze kurungika marayika. Haleluya. Nyagira unazo kubesha ngo ntuzi gusenga ko utazi kuvuga amajambo menshi yo muri Bibiliya, cyangwa utazi kuvuga mu ndimi. Oya, Imana ishaka sincerité, umutima w'ukuri. Uje imbere y'Imana nubwo utomenye kuvuga nk'umwana. Uviriza, umwana atazi kuvuga, umuvyeyi aranezerwa kubona umwana imbere yiwe. Haleluya. Imana irazi kwinterpreta indimi zose. Imana irazi kwinterpreta n'ivyumviro vyawe. Imana irazi kwinterpreta amarira yawe. Igikuru nuko uje imbere y'Imana gusa. Muri Matayo 6:6 ngo niwasenga ukige umuryango, ugende ahantu hishije, dans le lieu secret. Haleluya. Kuko Imana ibona hishije izokwishura ku mugaragaro. Imana ishimwe. Rero igihe cyose wagiye gusenga wenyene, nuko uri muri chambre hari abandi mujyamanye, ukagenda wenyene ukija muri coin yawe, ukaja hawe wewe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Hana yakora senga, yasenze gute? Yavuze mu ndimi?
yasemereye yarira gusa avuga amajambo atumvikana. Umuhereza avuga ngo waborewe hakiri 3:00 mu gitondo wamaze kuboregwa wasinze. Ariko amajambo ye ko aravuga Imana yiko irayumva yose, umuherezi ntiyayumva kuko yumvira umwana w'umuntu. Ariko icyo yavuga wewe ntigifite ubushobozi mu kanwa, gifite ubushobozi mu mutima wiwe. Ivyo avuga byose ntabwo bitumvikana, ariko we wamuremye yariko aravyumva. Rero yiri imbere y'Imana, genda uvuge ukurongowe, ariko uce bugufi, wemere guca bugufi, nutegeke Imana, nuhagarare imbere y'Imana, nuwagiriza Imana, niwidodombe. Iryo niryo sengesho rifite ubushobozi. Haleluya. Aho rero ni Imana izoshavuga ati none uyu muntu ndamukorera iki? Amen. Kuba imbere y'Imana n'ubutunzi budasanzwe. Imisi yose uba imbere y'Imana. Hari Zaburi nshaka dusomere Pio. Zaburi 91 umurongo wa mbere. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose. Azokwama mu gitutu c'ishobora vyose. Haleluya. Mu Gifaransa avuga ngo c'est lui qui demeure. Hariho demeure ni uvuga iki? Kuguma. Hariho visiter, ukavisita ugasohoka. Ariko demeure ahantu nukugenda ukicara ukaramvya. Ukaguma aho nyene. Ni waguma ngaho uri mu bwigobeko bw'isumba byose à l'abri du Très-Haut, ngo muntu ngo il repose. Mu Gifaransa avuga ngo il repose. Ayaruhukira hehe mu gitutu, à l'ombre du Tout-Puissant. Imana ishimwe. Hari abantu badasenga na rimwe basenga kwa Mungu gusa dimanche gusa. Rero nimba usenga dimanche gusa nturindire ko Imana yentervene mu buzima bwawe. Ariko iyo mwamana n'Imana imisi yose, intambwe yose ugira wasenze mu gitondo. Haleluya. Si maka usenga isaha yose ugitangura n'utsange ushobora kudashobora gusenga isaha yose. Ariko kuzobana usenga niko uzogenda ubikunezera kuguma imbere y'Imana. Umwanya wose umara imbere y'Imana ugira ubuzima bwa discipline, vuga uti discipline. Hagira isaha uteza kuvyukira gusenga. Nuzenga ariko vyiyumvisemo. Hari abasenga ko bavyiyumvisemo. Abatavyiyumvisemo nibasenga. Ariko gusenga ni intambwe ukora. Nashaka yuko intambwe yose ukora yo gusenga umenye ko Imana iragize intambwe. Yavyumvise. Subiremo. Hari inyuma muranyumva? Igihe cyose uzogira intambwe yo kwegera Imana, hari intambwe Imana izogira yo kukwegera. Niko biraza 70%. Kambwira abo ngaha nabo. Igihe cyose uzotera intambwe wegera Imana, umenye ko automatiquement hari intambwe Imana izotera ikwegera. Okay, katuyisome Pio, gira vyemera. Pio tusome Yakobo 4:8. Jacques 4:8. Wiyegereze Imana nayo izokwegera. Umvise akanye nawe garikira ngaho. Wiyegereze Imana nayo izobegera. Approchez-vous de Dieu. Siko na basanta numva utari kumwe. Kwegera Imana kuvuga iki? Gusenga, kurondera kumenya Imana, kuja mu ijambo ryayo, sivyo? Igihe cyose uvyutse wiyegereza Imana, nayo izogera gute? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Igihe cyose kwidodomba Imana igenda kure yawe. Ariko iyo wegera Imana mu guca bugufi no gushima, irushizaho kukwegera gusumba. Nubwo yuko yegera, munyumvirize neza, yegera bagira gute? Ni muvyumva. Muvyandike asaba amakarine n'amakaramu. Ndiho yegera nde? Ndiho yegera nde? None amwegera. Kangahe kukundwe. Achiba twenga. Nimba ushaka kwegera, mwegere. Nimba ushaka gutabara mu gihe cy'ingorane, mwegere. Nimba ushaka yitaho ibibazo byawe mu mutima wawe, mwegere. Nimba ushaka kugwanirira ibihe byose, mwegere imisi yose. Nano utahabira kwiye. Nano utahabya kwiye. Imana ishimwe. Ni vyiza kubwira abantu bagusengere. Ni vyiza kubwira abakozi b'Imana bagusengere. Ni vyiza gusengeranira ni vyiza, sivyo? Ariko nuzotabagwa nawe gusengera gusa nawe udasenga. Nawe ufite abasenzi bagusengera udasenga ntibikwiye. Wewe ukwiye gusenga.
Haleluya. Abasenzi ni pine de secours, pine de reserve. Nta modoka igenda kuri pine de reserve, igenda kuri pine yayo. Haleluya. Hamwe itobotse aba pine de secours ibiri ngaha muri kapo. Amen. Utegeza kugenda wewe ku mapine yiwawe, abandi bagushigikire bagushyire mu ipepu ari kugira amapine yiwawe. Imana ishimwe. Abasenzi basengera umuntu arasenga niho gusunika imodoka ipepu yavuyemo. Amapine n'amapine uko urasunika imodoka ta pepu irimo. Za pomorose zose, le 4 zose zavuyemo. Uko urasunika imodoka kandi izogera gute? Hari kibazo kizoba. Ariko iyo urasunika imodoka yuzuye ipepu yashyize muri pwemo. Ariko iyo usunika ugasanga yashyizemo vitesse. Abatwara imiduga baravyumva. Ntivahiri kugira igende bazagushira muri amen. Kandi pepo zagaraza gute zikuzura. Imana ishimwe. Rero akikina turacumvise mu wakane mwawanditse Yakobo 4:8 ari gihe numva ijambo ry'Imana riko riranyatsa riko riradudubiza muri jewe ribira nkabaraba nkabona muze gutya ngo none abantu baravyumva Abarundi bibera mu mutima aho usanga bujuje. Urumva je numva ari bombe umuriro muri jewe. Haleluya. Kuko amajambo ni yatumye jewe nsenga amaze imyaka 30 nufite vyuka gusenga kubera iki shaka kumwegera kuko ndi sûr assurance sinyegeranya ko ndawe nyine atanyegera kandi yenyegereye azana ingabo ziwe. Tugeze gura muri aeroport imwe muri Ethiopia umukozi w'Imana aho ngaha mu Burundi pastor ambwira ndakubaza ikintu kimwe iyo ndavye ibikorane n'ibikogo ukora none yumvira mbego uyu mugabo abaho gute aracyari buzima kuko urumva ndumviriza ambwira ngo ndumvize ntaye nkumva madayimoni avayo arira ngo tuzokica ko kagabo ariko ibanga rimwe guma imbere yiwe n'ahandi hari inkomezi kaza kubeshe n'ahandi hari inkomezi imbere yiwe uwishaka utabishaka umubiri ubishaka umubiri ndawutegeka nkiri kera nkiri jeune navyuka mbwira umubiri nkagira ngo wa mubiri we urahumba turagenda imbere yiwe nkawutegeka nkahaguruka nkagenda hajayo nkicara ipfiro rikaza nasinzira hanyenyene kumayo n'ahandi ari ubuzima atari imbere yiwe. Haleluya. Nehemiya yatawe imbere y'umwami nta cyari gukoreka ariko ko yaguma imbere y'umwami aza kunezereza umwami atwengera umwami amuha umuvinyu umugwa neza hagati n'igikushaka kutanezerewe pourtant tu n'es pas malade iyo urwaye mandabizi. Amen. Umuntu ari hafi yawe misi yose agwaye urabimenya uvuga yuko hari ikibazo rero mu mutima wawe. Imana ishimwe. Choma mukavyumva numva no bibashiramwo nkabipakira gacha nugara stirete bikacha bigumambo. Numva n'ubuzima niko nabwira amajambo y'ubuzima. Niko nabwira amajambo atasanzwe kuba imbere y'umwami w'abami. Sivuga umwami wa Israeli, sivuga umwami wa Afrika, umwami w'abami ari hejuru y'abami bose. Abami bose bahabaye n'abazohaba niwahindura ibihe niwahindura ingoma zose aravuga ibitahaba bikaba ibitariho birabaho avuze. Yaruguruye isi abarobere baragwamwo irugara abantu gatatu babapinga kore datambira mirugura burakorokera y'ikirugara ninde bagara imbere y'Imana bidashoboka abaganga bagarukira abaganga bavuga ati iyi ngwara ntikira. Iyo ni nakunze témoignage ejo samedi abavuze igifaransa muvuze igifaransa. Amen. Hari umudamu yashinze ntahe yafise ikibazo avuga ngo iyi ni réalité ariko ari vérité. La réalité nuko bidashoboka ariko vérité nuko ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Rero kugira iyo puissance iyo force ubushobozi bw'Imana buwe mu buzima bwawe bisaba kuba imbere y'Imana.
amen. Byinshi, hari ibintu byinshi usaba Imana udakeneye. Mwanyumvise neza? Urabishaka ariko ntubikeneye. Gushaka ikintu ntisigura yuko ugikeneye. Urashaka gushaka ikintu kwera mu mubiri wawe wumva ugishaka ariko ntugikeneye. Tu n'as pas besoin de ça. Amen. Ariko kenshi uje imbere y'Imana hari ibyo ukeneye udasaba Imana. Kweri kwitayeho ikwetaho kweri guma imbere yayo. Aya. Cyo mukavyumva mukaguma imbere yayo. Presence y'Imana cyo kintu cyawe gikomeye. Amen. Ngira turabakare ko umuntu Imana agiriye ubuntu. Nabizo muri culture ya mbere. Navuze yuko isanduku y'isezerano isigura iki? Isanduku y'isezerano isigura iki? Presence y'Imana. Amen. Niwe Yesu no munsi igihe cyose hari isanduku y'isezerano haba ari presence y'Imana. Imana ishimwe. Amen. Rero isanduku y'isezerano barayitwara mu ntambara bagaca banesha. Igihe cyose isanduku baranesha. Israel abantu bake bakubita ingabo nyinshi ibihumbi n'ibihumbi. Byagenda gute? Hari amarayika babagwanirira. Amen. Ariko isanduku y'isezerano idahari barakubitwa bagapfa benshi. Rero Abafilisitiya baravuga ati hey, twabonye ingome zabo aho ziri. Baca bafata isanduku y'isezerano. Babatse isanduku y'isezerano. Ati rero aha turonse intsinzi, nta muntu ku isi zo kudukorako. Barafite imana yitwa nde? Dagoni. Bavuga ngo twatunesha avec Dagoni. Ubu naho twazana isanduku y'isezerano. Ha! Wo isi yose turayifashe gutya. Baca bafata isanduku y'isezerano barinjira mu nzu yande Dagoni. Dagoni kiri ngaho gisitatu. Kiri ngaho cyaka imana cyaho. Dagoni twaronse imana wewe nayo mushamuba puissant. Baca shira isanduku y'isezerano iruhande ya Dagoni. Baca rugara. Bagenda kwitana high five. Isi yose turayifashe. Bwa Uyahudi buzobona. Nta muntu azodukorako. Mu gitondo bagenda kuri Dagoni ngena ameze kumusenga. Wasanga ya menagurise amaguru amaboko pyo umutwe pyo kimeze ngaho gutyo. Bashagifata baragihagarika neza bafata amaboko barasubizako barakirepara ngira kamuciyemo bagarutse kandi cyose hasi cyuramye avuga ati karabaye none iyi sanduku yadukwegeye abantu 50 barapfa pyo twikwegeye akaziri basha baca bafata ya sanduku barayitwara bashaka umukogote aniko nagira resume ko ni byinshi sivyo barayitwara turayo tukijugunya naho tugita. Amen. Dawudi yari yumvise ko yatwawe isanduku arayitumako acha bayifata rero bayishira ku mukogote bayishiye Dawudi bagira yitware Abafilisitiya ati dukure ko zobukoze tushaka kuyigumana barabareka barayitwara iri mu nzira. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuga gute? Isanduku y'isezerano bayitwara gute? Ku bitugu byande cy'abaherezi babashize ku mukogote baguze umukogote mushasha kopi y'isi kwigana iby'isi bayitwaye baje mu nzira irakata ikorosi igirirwe hasi. Abashoferi babiri umwe mu bashoferi yitwa Uza avuga ngo aje gutabara isanduku y'isezerano ayikoze ko pa carafa. Sizigera ba telefone Dawudi mbega harimo telefone kige Dawudi yabimenye ariko baragaje kumubwira message hewe iki kino dutumye Uza arapfuye abantu bakora apfa Uza yapfuye mushoferi wanje prefere ico kintu cyo nkeneye nanje ngaha Dawudi ati nayo nkeneye ndonderera muri he muri mugeze he baratubwira tugeze hana mbega Obedi naba ngaho gitere mu nzu yiwe Obedi avuga ati muzanye iki isanduku y'isezerano ya yindi ariko Imana gayemwe aho nayifurije nyaruka injira
ndakwereka tuyishira mu cyumba. Dawudi cya Obedi cyemeye acayibika. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ya tusomere muri Samuel wa kabiri cyo gatandatu. Twumve byabaye kwa Obedi kuko yakiriye yubaha Imana, ashima Imana. Yo presence y'Imana mu nzu yanje. Tusomere umurongo wa gatatu. 2 Samuel 6 verset 3. Nuko bashira iyo sanduku y'Imana ku mukogote musha. Bayikura kwa Abinadab yabakuru uwo musozi. Hera ku 9. Bwazubikana neza shaka ubyumve. Dawidi acategwa ubwoba n'Uhoraho. Aravuga ati mbega isanduku y'Uhoraho. Byoshoboka ite kwiza iwanje. Muri majambo ntayo nkeneye nimba uza yapfuye ntayo nkeneye. Murongo 10. Nuko iyo sanduku y'Uhoraho Dawidi ntiyakunda kuyijana iwe ku mugwa wiwe. Ariko ayikebereza kwa Obed Edom w'umunyegati. Imara amezi 3 mu nzu yiwe. Andindire yamaze amezi angahe? Wewe ushaka imara amezi 3 gusa. Ushaka imara amezi angahe? Gushika upfe. Apana amezi 3 gushika mpfe. Maze gusoma ibintu navuze nti ndashaka gushika mpfe ngume muri presence y'Imana. Nagareka yuko na Obed Edom yumva nka jewe. Nkanabereka maze kuvyumva. Amezi 3 murongo 11. Kandi Uhoraho aha umugisha Obed Edom nabo mu rugo rwiwe bo. Avant l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa maison. Nimba rumuni yese yaba mu nzu yiwe yarahezagiwe. Nimba rumuni haindaro yarahezagiwe. Nimba afise inka yarahezagiwe. Nimba afise impene yarahezagiwe. Nimba ari wateye inkuru, nimba ari umuserebanyi yarahezagiwe. Icyari mu nzu yiwe. Umugisha w'Imana uranyakugwa. Abahizi baranyakura. Injiza. Verset 11 irakomeye gose. Murongo 12 rero mumvirize abantu ngena ari babi. Bukeye babarira umwami Dawidi. Bukeye kirundi ba exagere. Bandanya. Bati Uhoraho yahaye umugisha urugo rwa Obed Edom. Ezagaho gatoya. Bya bukeye bararenza kuko babivuze haciye amezi angahe? Si bukeye rero murakosora amabiriya yanyu si bukeye. Mu Gifaransa bavuga on vint dire au roi David. Dawidi bamwinforme ati cya kintu wateye hariya wataye ibuye rifata ifuruka. Wataye umugisha Obed Edom wovuga ngo uramerewe nabi Dawidi yawuzi ico wataye. Iyo ubimenya mwe ashubwenge ukwanka buza mu nyuma. Obed Edom arahezagiwe, business yiwe kigenda neza, ibintu byose bigenda neza kubera ya sanduku iri mu nzu yiwe. Dawudi ati muvuze ngo hanyuma none genda umwami arashaka kunyankira. Genda mu wake. Bagiye kumurega kubera iki? Ishari. Karako karishima inga tukereke. Haleluya. Dawudi avyumvise yashakora iki? Banda ya 12. Nuko Dawidi arahaguruka aja gukura iyo sanduku y'Imana kwa Obed Edom. Haleluya. Aitahana ku murwa wiwe anezerewe. Dawidi ntiyatumye ngo muyizane. Amen. Kugira ntiyabe riske ko bayiba ababimenye. Reka jewe nigendere en personne. Watahuye Kristo ntatuma uwundi arigira en personne. Nishikira jewe nyene aragenda n'ingabo ziwe. Obed soka mwami wa Israeli. Wazivushesha. Engene wambaye akabiri watoye akabiri. None si wavuze bahiza ni wanje nahinduye rero. Umvyibuhane n'umwami nibishoboka. Ndashaka rero nanje uwo mugisha. Agadiko terura.
Dawudi ariyumvira, baramubwira ati none byagenze gute ubwa mbere kweki abandi bapfuye ntitugire rya kosa rya mbere tugira iki? Mwami wa Israeli mu bisanzwe ijambo ry'Imana abwiye Mose isanduku y'isezerano nishaka ku mukogote nubwo wari bushasha suko haza abaherezi bakayishira ku bitugu. Dawudi yagiye atwaye abaherezi. Cette fois-ci ebana ntitusure kuri byo bona uza yabonye terura rero ku bitugu baca baratamba baravyina baca bagenda ku mwami. Wewe mu kibanza cya Obed-Edomu ucugira iki? Mbwira cyo ucugira. Wewe ni wewe hari umunyabwenge ngaha wewe wogire gute? Urababara? Kanavuze neza vraiment benshi barababara. Ucugira iki? Oya wewe uri Obed-Edomu sivyo? Wabonye umugisha w'Imana huva. Nuva ngo nuko wasenze ukundi nuko imisanduku y'isezerano iri kumwe nawe. Umwami nishaka kumwankira akurusha ingufu n'imbaraga arayitwaye. Wocugira iki? Ogire gute? Kuyikurikira gusa n'abana banje bose. Inzu isigara igaragara je m'en fous. Ibisigaye ntuse kumbarira ibindi. Muze mwese niyonka mwese dukurikire ntazo muri Palais Royal ngume mu nzu y'Imana ngume hafi yayo. Yes yari yabonye ubutunzi buri mu isanduku. Mwami wa Israeli ndakubaha ariko ndagusabye ikintu kimwe gusa. Ushaka iki? None ushaka kumbuza? Sindakubuza mwami ariko nshaka ayizobiri naza mu kinogo mbe hafi yayo. None unsavye ibintu pesha none kutari umuherezi tugire gute? Ni umuryango w'abaherezi ico ushaka cyose bazokubura hizoca. Ndakaronse kino guha. Reka naguhe uzoje ku umuportier ucunga umuryango. Yego! Ndayibona? Ego, uzoyibona? Ndavyemeye. Yes! Ndagiye acafata abahungu biyo bose. Nimuze dukorana akazi. Nta bandi bazo nitwebwe tuzoyicunga. Tugume hafi yayo. Kuko nahandi ari ubuzima, nahandi ari umugisha, atari mu presence y'Imana gusa. Acaronka akazi kitoga suzuguritse kuko umucunzi umuryango wugara arunguruka iracyahari ni sawa. Mutwenge ndazi cyo ndondera jewe ndondera kuba imbere yayo hafi yayo gusa. Wowe portier ugura umuryango biragusha je ndazi cyo ndondera hari ubuzima bwanje buri hariya buhagaze hajya gusa muri Yesu niwe ari ubuzima bwawe na handi ari ubuzima atari muri Yesu. Birantangaza ndabwira abantu ngo akira Yesu Kristo vendredi ni wakire Yesu nzoba ndaza ariko ntaraheba ndacyaboshwe n'ibi nturahishurirwa yomenya icyo ari cyo Yesu womenya ko Yesu ari ubuzima bwawe bwose bukiganza ciwe en de Jésus nta buzima buhari. Obed-Edomu afata abahungu be bose nimba wakora ibindi bamumenije bihebe tugende kuba ahantu tuyibona kwiri hajya. Bacha baragenda ingoma ya mbere 15 umurongo 24. Shebaniya na Yehoshafati na Netaneli na Amasayi na Zekariya na Benaya na Eliezer abaherezi nibo bagenda bavuza inzumbeti. Okay, abo n'abaherezi n'abavuza inzumbeti. Rero hanyuma bavuza inzumbeti niyo sandugu. Obed-Edomu na Yehiya nabo bari abashibamyi b'iyo sanduku. Abashibamyi les portiers. Amen. Yavuze ati jewe sindi umuherezi ntavyo nshobora sinavyemerewe ariko ndacunga umuryango. Mbega Obed-Edomu yagiye n'akazi ko kumuportier kumushibamyi. Umuryango urondera kwiki? Arondera iki? Presence y'Imana. Yashaka kuba aho isanduku iri. Hanyuma namukundiye cyane Obed-Edomu umunsi wawe mu ijuru uzomugirani kora ngaha.
Tambwiye yavuze ati si jewe gusa abana banje babibonye, umuryango wanje wose babibonye, abahungu be bose kurikira. 1 Chronique 26:8 turabe. Abo bose barabo mu ba Obed-Edom. Des fils abahungu ba Obed-Edom. Abana babo n'abagenzi babo. Abana babo n'abagenzi babo. Barabantu b'inkomezi. B'inkomezi. Bashobora ico gikorwa. Imana bahaye inkomezi. Bose na bose bari 62. Amen. Banduruka kuri Obed-Edom. Abo bose bagiye gukora akazi k'ubushibamyi. Barabonye ubuzima buri mu isanduku, barabona presence y'Imana, barayikurikira. Imana ibaha vigueur, ibaha inkomezi, ibaha ubuntu budasanzwe ngo bose apana abo gusa n'abagenzi babo n'abavoise babo tukurikire isanduku. Igituma ndatanga audio zo gukizwa cyangwa utabwira abantu guza kuri Yesu nuko utarahishurirwa neza ubutunzi buri muri Yesu. Haleluya. Umaze kubutahura ntuzomuva inyuma. Imana ishimwe. Wow. Nuvume ngo nashitseyo ndi imbere y'isanduku y'isezerano. Imana ishimwe. Zaburi 84:10 ngo mieux vaut un jour dans les parvis que 1000 ailleurs. Mukirumva gute? Zaburi 84 hamwe ni verset 11 ni verset 10 sinzi. Kuko kumara umunsi umwe mu nyubako zawe kuruta kumara iyindi gihumba handi. Amen. Nopfuma amagarara ku gisafu c'ingoro y'Imana yanje. Amen. Hako noba mu mahema y'abanyakibi. Haleluya. Ku munsi umwe imbere y'Imana iruta imisi igihumbi ahandi. Haleluya. Wamaze gutahura Imana iyariyo, wamaze gutahura ubushobozi bw'Imana. Sinzi gituma abantu bakekeranya, gituma ukekeranya, kumbura ukekeranya kwera uraba ikibazo cyawe ukakigereranya n'Imana, ukumva yuko umenga uragoye Imana. Nuko utayivuga gutyo mugabo uvuga uragoye Imana. Uko yugwaye ikintu nk'umutwe, gusengera umutwe biroroshe, sivyo? Ubwitse ndagusengera umutwe, okay. Ndagusengere cancer abanzurindire gatoya. Ndagusengere sida anzurindire aho ngiye kure. Ko baramunda ni sawa. Ariko ugasanga wewe nyene washiza karimbi. Imana ishimwe. Kiraza gushaka karimbi kuko byose bivana n'ingene ubona ubunini bw'Imana. Hamwe ngo wanyuma ngampereze ko umfasha gose yo ngeze imbere kibazo kidashoboka. Mu maso y'abantu kidashoboka. Tusome muri Yeremiya 32:17. Jeremie 32 verset 17. Ni ewe mwami uhoraho. Erega ni wewe waremye ijuru n'isi. Aya majambo yarakwiye kuba mu kanwa kawe igihe cyose uri kurasenga. Ubanze imbere kubona ikibazo cyawe, imbere kuvuga ikibazo cyawe, banze ubone ubunini bw'Imana. Amen. Ubunini bw'Imana ubwa mbere niko ukwiye kuza kubona, hamukaza kumanuka ku kibazo cyawe. Igituma ikibazo cyawe kiba kinini nuko giherako uracyumvira ijoro n'umurango. Amadeni, ibibazo kwa muganga ibyo bavuze biba muri wewe bikaba byinshi bigakura muri wewe. Hamagana imbere y'Imana wamaze kuregera ushaka kwereka Imana ati birandemerera ibintu ndabira nawe Imana. Ariko bivana n'ingene ubona Imana. Ukwiye gutangura kuvuga ubunini bwayo, ubushobozi bwayo. Haleluya. Ngo waremye isi n'ijuru gute? Erega ni wewe waremye ijuru n'isi, ubiremesha ubushobozi bwawe buhambaye. Ubushobozi bwawe buhambaye. N'ukuboko kwawe kuramvuye. Keza ngaho. N'ukuboko kwawe akantu piyagira vuge umuntu yasinziriye mukubitiye inkokora nikamucike. Tugiye tuvuga kana muri amaso mugituye amaso. Soma piyo. Ko nk'umuntu ahejeje nyene acaruhuka. Nta kintu na kimwe kikunanira. Oh, mu Gifransa ngo rien n'est étonnant de ta part. Na surprise n'imwe.
uko bingana kose, par ta grande puissance. Waravuga rimwe, niba bitaraba, suko Imana inaniwe. Haleluya. Suko Imana inaniwe. Ariko nuko Imana igira pima ukwizera kwawe. Haleluya. Suko inaniwe. Nakimwe kinani Imana. Hindura amajambo uvuga, hindura inyifato yawe, iminsi yose wame watura ubunini bw'Imana. Nuza uvuga ikibazo cyawe utaravuga ubunini bw'Imana. Ndabisubiyemo akantu kagume muri wewe. Nuza uvuge ibibazo byawe utaravuga ubunini bw'Imana. Utangura ubunini bw'Imana, ubwiza bw'Imana. Wibuke ijya gukoreye muri kahise, hamwe atacyo bashobora, hamwe narahanze, hamwe bagusuzugura, wibuke yagukuye, hanyuma wabiyejeje uvuga ikibazo cyawe. Kandi byose bisaba ko ubanza kwakira Yesu. Haleluya. Abantu batarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, mugene muganire na Pastor Pio, kuko naco byo bamarira iyo navuze byose n'ubusa kuri wewe. Bizokora ari uko wakiriye Yesu Kristo mwami wawe n'umukiza. Kuva aho rero uzoshobora kubwira Imana uti nta kintu na kimwe kikunanira. Haleluya. Ndakwifurije kuguma imbere yayo iminsi yose, ndiho abahe umugisha.